kuva kera uwo mubanya tubaniye nabi twahuzwa n'umupaka novuga mutoya mugabe bimaze kugaragara ko yaguye akarere. Je navuga rero nti aha amafaranga hose yagabanutse bari kuca batereka kubijanye n'umutekano tukugarira bikwiye. Hari abanyepolitiki maze imisi numva mwibarabara bagenda bararimba ngo nta rugo rutagira umwugariro. Nyakwa mushikiranganje rero twari twiteze ko mugomba mudushire muri politike yo gutubika wavubi, abahora bagenda n'amajipe bakagabanura bakagenda n'imodoka ntonto zinwe bitoro bike, abavoyaja muri première classe bakagira muri classe économique kugira ngo tugarire bikwiye. Ibi vy'inyubako twavuze ego nivyo mugabo ejo umutekano uhungabanye zose zija hasi. Priorité rero tuzishire ku mutekano. Je novuga nti c'est pas trop tard nimba nibi vyose ubiri inyuma bikagenda bikisunga contexte actuel turimwo y'umutekano twokoma amashi tugashima. Mu nkundire ngeze ngaha murakoze nyinteka kuba mwama yakanya. Murakoze unaduha ijambo Honorable Pacifique. Murakoze nyeniteka kuri kano kanya mu mpaye. Jewe ikibazo mfise kiri ku ma disposition de la collecte des recettes kuri article 118 ivuga ibijanye na les frais annuels relatifs à l'obtention ou renouvellement de licence d'exploitation des débits de boissons des restaurants n'amahoteli. Nyakubahwa mushikiranganje, iyi ngingo mwasize muri rino tegeko turabona ko ari ingingo nziza cyane ishobora kuzana amarosete menshi turavye ububare buri mu gihugu cyane cyane mvuga ububare kuko n'amahoteli mbwariho ububare nibwo bwishi cyane. Turavye rero iyi ngingo igiye mu ngiro nkuko mwayisizemwo amafaranga yozana kiretse ko ata impact budgetaire yabaye karikire ngo tuyabone, turibaza ko ari amahera menshi cyane. Mugabo rero utembereye heshi usanga aya makategori n'aya mamodere bagiye baza barakategoriza bashirako n'amafaranga bijanye, usanga benshi bakora batavyubahirije. Fati ya karorero nko kuri iyi modere C4 aho ivuga yuko prix officiel ari de 5001 et plus ukacuriha 50 millions par. Beshi barayarenza aya mafaranga kandi izi 50 millions atazobarisha. Karigungura hoho ugasanga na machine ya facturation électronique ntayo bagira. N'uyifise akayinyegeza. Akayisohora rukabonye umuntu agomba guha facture yo bari umuntu aciye ubwenge hava yimubaza. None Nyakubahwa mushikiranganje, muravye amafaranga amaze kwinjira kuri no article mukaraba nibikorerwa mu gihugu ububare buri mu gihugu kuntu bungana mubona biri proportionnel. Mbeko uravye mu mama disposition penale bavuga yuko umuntu akoresheje yihaye uburenganzira bwo kwexploiter iyi licence d'exploitation atayifise ahanishwa amande ya 100% y'amahera yategerezwa kuriha. Harabo baba bamaze guhanwa kugira nabandi batinye. Mutegekanye iki kugira ano marosete ashobore kwinjira mu kigega ca leta n'imiburi iburi ku bice birenga 80 kwijana. Murakoze Nyakubahwa mushikiranganje. Zewe naho tujambo Honorable
murakoze nyaniteka kuri kano kanya mu mpaye naje mbanza gukenguruka kuri iyi nteguro doje gushikirizwa icyambere nashatse kubaza cyari kijanye n'umutekano nyene ariko bamaze kugishikiriza sino kigarukako ariko nababiri uko dusaba ko natwe mu Burundi tutari zinga two kwisunga isi ahigeze mu kuyu munsi acagaruka rero kukijanye n'ubushikiranganje cyane cyane mu vyadushikirije ubushikiranganje bujeje inyubako aho mu misi yahera bategekanye ibintu bijanye n'amarogement social ndibuka bahimiriza abantu kugira ngo biyandikishe hanyuma hubakwe inyubakwa abantu bashobora kwegeranira hamwe maze izo nyubakwa baraziriha buke bizotebe zibegukire ariko niko naraba muri iyi nteguro biraboneka neza ko ico gikorwa ngira ngo gisa n'icyahebwe niba kitibagiwe kwa mushikiranganje twashaka kumenya mbega ibi vy'amarogement social nkuko vyari vyarategekanijwe kandi n'abantu bakiyandikisha byo bavyahagarariye mwabonye ko muri iyi nteguro bitaba bikenewe hanyuma ikindi naco nicuko tuko turaraba tutera tuje muri ya vision igihugu cifashe kandi giteye imbere ni byiza ko abene igihugu baribera ama espace yo kugurizamo umwimbu gutyo bagaca begera ahantu byoroshe no kubateza imbere abantu hakaba politike kubashira ku mabarabara hegereye bikora kubaha amatara n'amazi n'umuyaga nkuba nako n'amavuriro n'amashure byoroshe maze hakaboneka ama espace yo kurima yagutse bega ikico nimona ko cyo bagikenewe ku buryo bokwegereza hoba ihimiriza abene igihugu bakaja mu bigwati byoroshe kubakurikirana gutyo tugaheza tukagwiza umwimbu tukiteza imbere kindi nakugaruka ko rigijanye n'amapave yatanguye hirya no hino ariko ugasanga vyahereye mu nzira ariko ndiko ndaraba muri integuro nta namwe nabonye bavugamwe ibijanye n'amapave ravye nk'izi ntara zagiyeho nk'intara ya Buhumuza niyo nohera novuga natanga kwa karorero uri kuraraba ni vyondo gusa mu mvura ni vyondo kuzuba ni vumbi ucubona ko mengo hari ikintu kikibuze mbega kwa mushikiranganje ko nta kuntu mwari kuyumvi kuraba muri integuro hakajamwo gutunganya ibisagara neza cyane cyane izi ntara novuga ntishasha zagiyeho zikaboneka ko kuko zifise igihagararo c'intara murakoze nyeniteka kukanya mu mpaye murakoze nyeniteka kuri aka kanya mu mpaye nanje nagire banze shimire nyakwa mushikiranganje ndetse n'umugwi wamaho wakoze kuri rino tegeko akabazo ka mbere nagomba kubazanya kwa mushikiranganje yatubwiye muri exposé de motif yuko hariho 2,9 miliyari bashize muri digitalisation muri ministère ya de la fonction publique nagomba kubazanya kwa mushikiranganje yuko itandukanye n'iyindi logiciel tumaze igihe twumva mengo yitwa Gisabo iri muri ubwo bushikiranganje nyene nayo ko yoba itajije ukora ibijanye na digitalisation aho n'umuco nagomba gusabanya kwa mushikiranganje akabazo ka kabiri nagomba kubazanya kwa mushikiranganje ni nk'intererano kubijanye n'iyi surtaxe de 10% kuri article 78 yo kuri alcool éthylique yakwa mushikiranganje hariho inzoga tubona yuko ziriko zironona amagara y'abantu abarundi ku buryo tutavyitwayemo neza ejo canke hirya yejo tuzosanga atabantu tugifise bashobora gukora ibikorwa bafise ingufu zikwiye rero yari intererano kugira ndabasabe nyakwa mushiranganje nimba mona bikunda muzovyige murabe yuko kuri zirya nzoga mwavuze nyene za Sapporo nibindi kuko ubu urasanga umuntu yiteretse ikiyeri mugabo yashizemwo ako kantu kugira ngo sinzingira kugira yishiture ikindi naco twari twasavye yuko bo bishira mu bicupa binini binini mugabo ubu baca bagenda bakayikoranira kari nka beshi bakadetaya ugaca usanga bariko barasukamwo mu ikoka muki naho rero twagomba gusaba yuko mwovyiga mukazoraba ingaruka
biriko biragirira abene gihugu n'igihe twofuma tuduza bagapfuma bagabanya doze baba bariko barafata. Murakoze nyeniteka kuba mwampaye akanya. Murakoze mnaduha ijambo Honorable Kome. Murakoze nyeniteka. Fete nagomba gukompleta aho naringeze bica biracika nagakomantere gato nashaka umushikiranganza arizo kutugirira par rapport y'iyi budget tufise beaucoup de projets nziza cyane ariko nkabona dusigaje 6 mois kugira ngo iyi nteguro ibiheze nyakwa mushikiranganje ngo tugira commentaire kuri execution yazo par rapport au temps qui nous reste yuko ni ibintu vyiza twifuza kandi ko vyokogwa nkuko byatekanijwe. Murakoze cyane nyeniteka nako ntaye nashoboye gushikiriza igihe icuma cyaca kindaba ribi. Murakoze. Reka duhe ijambo Honorable Olivier. Murakoze nyeniteka ku mijambo ndagomba na jewe ifatikanye n'abandi gura nshimira umushikiranganje kugene iyi document iteguye que c'est un document très lisible kandi concis yakwa mushikiranganje jewe sivisi bibazo cyane cyane intererano kuri point 2 nouvelle disposition relative aux recettes et dépenses comme article 78 et 128 et les articles 86 na 245 kuri article 78 et 128 muvuga cyane cyane yuko muzokira sur taxe ku maproduit amwe chache produits importés nyakwa bayicegera cyambe haje kubivuga mugabo ngacangira makenga kenshi yukire sur taxe bica bituma haba n'amafraude acaye gumanta. Ico ndashaka ari gusaba nuko cyane cyane kuri ibi bari bire importé yuko obere yokora akazi kayo cyane cyane bakaja mu bya renseignement kugira ngo nibiba byinjiye ku isoko barafise latitude kubifata ko turabona neza yuko ku masoko ari ibintu byinshi biba byavuye hanze ukibaza macupa ari izaje uko yobangana n'abanosetse za kuvamwo izi 2 miliyari 500 millions n'amafaranga make cyane. Sabe yuko rero ico kintu cyo cyane kugira ngo babe très vigilant. Kuri article 86 muravuga neza ku kintu cyuko yuko andea mois calendrier le bénéfice yamaze kuba affecté le bénéfice net ngaca nibaza ibibazo sinzi yuko hari problème de terminologie en principe no gutandukanya l'affectation du bénéfice net na l'affectation des résultats le bénéfice is par après kuko hamwe twovuga l'affectation des bénéfice net c'est le total des produits mais les charges mugabo uciye ubanza ku affecter le résultat ubanza gukuramo n'ibintu by'ama reserve n'amaporo ugabanza no gukuramo cyane cyane igihe bari ama perte antérieure utsa kubanza gukweponja kweki niko nakivuga ico oye yakwa mushikiranje uharuye ukaraba amantimize ya leta uno munsi menshi arashaje akeneye yuko so ataronvera ama unité de production canke ukayenda kugira des extensions uko ushobora kugira ama diversification hamwe rero ngoca musaba yuko andea 30 jours le bénéfice net isa ko yamaze kuba yatanzwe batabanje kuraba ku affecter le résultat murumva neza yuko muzaba mwatumye yuko ansete moma bazobe baba bloquer ugaje usanga ntibashoboye kubandanya ibikorwa byasanga bakora. Hari icavuzwe nkibona iyi budget nagize amakenga kuko nabona ko ari budget très ambitieux cyane cyane kuri projection de croissance à 4,5% mugabo naciye ntahura ko nsomye muragumanta production cyane cyane kandi mukongera mukadebina de dépenses nuko augmenter les produits d'exportation cyane cyane mu secteur minier. J'ai été plus satisfait muganga cyane nibaza ni none ko muri article 245 muvuga ibya marquage des produits iyi ni cyo nashaka guterana naco nyene kumarka les produits ni vyiza mugabo kugira bibe efficace nuko les produits importés Ego mushikanje yumvise kirango la suite nibona kandi kanya murayajutako. Ego reko budu ijambo honorable Swavis. Murakoze nyeniteka kuntiza kano kanya. Je nagomba kugira ico nterereye kubijanye nivyo kogwa kugira ngo uburyo bwinjire kuko burya nta mugambi n'umwe ushobora gukogwa
ibyo si twabonye batweretse ataburyo bwinjiye ntivyokunda tukaba tubona nyakubahwa mushikiranganje uri kuraraba kugeza igihe hariho uburyo utarashobora kwinjira neza uravye aho tugeze ku kijanye n'amarosete haca mvuga nti rero hoba le strategie kugira ngo vy'ukuri amafaranga yinjire muri izo strategie novuga zimwe nk'ikijanye no kuja gusuzuma ahantu hose yinjirira uburyo karondera umugwi ugenda gufashikanya nabo muri obere kuko hariho benshi banabizi ibyo kuvura amafaranga tukaraba mbega ahaye muri kino gice bivanye n'igihe hinjira amafaranga angana gute kugira ngo rube urufatiro ushobora kuvugana ko n'abajeje kwegeranya amakore n'amatagisi ikigobere ati turiko turaraba amafaranga yo kwinjira yoba angana uku je ndabivuze kubera by'ukuri n'ubwo haracariho abinjiza ibintu batarisha kwikijanye kandi n'abandi batanga kori aribo badandaza ego nyakwa mushikiranganje harabayeho politiki yo gushiraho tujya tumashini hari wigeze kubivuga umwe wigeze kubivuga Pacifique hariho ababubika burya mu mashini kumbure kubera bataratahura hariho abazi yuko bwaje kubacinyiza mugabo nyakwa mushikiranganje abantu baganira ibintu biragenda neza turifuza yuko mushiraho integuro y'ingene muzohora mubonana n'abadandaza biciye kuba baserukira kugira ngo bumve yuko atari kubacinyiza ahubwo ari kugira ngo ibintu bigende neza umuntu atanga ikori ritamuvunye kuko turazi yuko hariho nabigeze guhunga kubera baje kubakontororera heze igihe ugaca usanga rero uwo muntu aho gutanga itagisi aciye ahitamo guhunga kandi murumva ko ruba ruhombo ku gihugu ni muntu mbere yuko abadandaza bamenye uko bariha ku gihe ibirarane bikavaho n'ineza yatujya tumashini ivyo mubikoze turabona neza yuko bizohera bikagira akarusho ku gihugu rero mushizeho izo strategie zo kuraba ingene ibintu bigenda mbega hinjira iki bimeze gute turabona ko hazoba akarusho kanini ku gihugu cyacu cy'u Burundi kuko nta na kimwe gikorwa uburyo twabonye hari integuro nyinshi z'ibintu vyiza natwe hari ivyo twifuza tubona nyene vyokorerwa bene gihugu mugata buryo buhari bikaca bigorana iyi nteguro kandi nizo biciro ricinge n'amafaranga ego ubu naho murakoze unaho duha ijambo honorable Jean Marie nibiranije murakoze nyeniteka kumpa kanya jewe si kibazo cyane ariko mushikiranganje mwavuze yuko kandi nanezerewe cyane n'ukuntu integuro ndiko ndaraba integuro nahora mbona ndabona ko harimo akarusho gadasanzwe nkaba nshima rero n'ukuntu mwakoranye n'umugwi kubona barayunganiye neza mu mwanya muto bari bafise mwavuze icyumviro cyiza cyane leta yakoze pension de retraite nukuri biranejereje cyane gose kuko mwariyumviriye neza cyane kubizana muri iki gihe ariko rero nkaca mvuga nti muri kazoza twarigeze kugira ama reflexion n'abantu bakora muri bijya bisata derrière les rideaux niko twovuga bakiyumvira ati muri kazoza biraboneka neza yuko kugira turonke pension nziza muri retraite natwebwe abakozi twokongera kwa kantu bakiga ukuntu abakozi bokongera kwa kantu na leta nayo ikashira mu kantu urabona yo yatanguye kugira igihe tuzoba turi mu zabukuru dushobore koko kuronka ka pension kameze neza kuko twasanze mu bihugu byinshi n'umukozi aritanga kugira igihe ari muri retraite amererwe neza kuko benshi bagiye muri retraite batangura kugira umunsi mukuru no premier jour nyene aranezerwa ko agiye muri retraite mugabo twebwe nibakibanezerwa ko bagiye muri retraite ikindi naco mushikiranganje ndabona murafise umwete mwinshi kugira dushobore kuronka amahera yiyongera ko turonke ama devise ariko nace nibaza ama devise turiko abantu bariko barakoresha bazana isukari muri kazoza kavuba nukuri muzotwigire ukuntu irya sosumo
turavye amavariyete ashika 16 amaze kuba approuvé ko afise rendement ashobora gutanga rendement isumba kijya gikaju ca kera hama capacité de broyage ikabiri faible ukuntu kuraho urushana rukarinda rugashika bataraheza kubruwaya hakarara amahegitari amajana n'amajana nibuka igihe twajayo commission finance ahantu narinde twasanze haraye amahegitari amajana 358 urumva imiliyari 10 z'amafaranga ziba zigize ico kintu rero muri kazoza muri budget ikurikira ni devoir tubahaye nukuri nayo nyene twabonye ko ibindi bisata muri ko muragira neza kandi turabishima nayo nyene sosumo murabe ko mu bitwigira sosumo ivyuke turonka amadevize natwe turuhuke kuza turazerinza murakoze ubwo duha ijambo honorable deuxième vice. Murakoze nyene iteka kuri kano kanya mu ndonkeje nkengurukira umushikiranganje kuri no nteguro y'ibwirizwa yadushikirije nakurikiranye igihe ariko aratubwira imvo n'imvano yavuze yuko mu birimwo muri no bwirizwa harimo kwishuza amafaranga leta yahaye abanyeshure y'ingurane nakurikiye kandi no mu cegeranyo urongoye umugwi wamaho mu nama nshingamateka mu vyo ujejwe harimo ubutunzi aho biboneka neza yuko ubushikiranganje canke leta itazi neza abantu yoba yarahaye iyo ngurane boba bari ku kivi boba baramaze kuronka akazi rero jewe naciye hari cyumviro canjemwo numva noterera kugira ngo bishobore kugenda neza muri kazoza kuko nabonye yuko mwatanguye amankete kubakiri kwishure nuko hobaho gukorana Ministeri ya Education na Ministeri ya Finance hakabaho nka création ya logiciel ijejwe suivi evaluation ku buryo umuntu wese ariko ariga aronka iyo prebourse aba ari muri base de données ku buryo hageze kwaronka akazi finance imwinjijemwo hageze kwa hembwa baca bamubona bagacabona n'amafaranga aheranye agacaza arayariha bukebuke ikindi novuga kuri iyi nteguro y'ibwirizwa twabonye yuko amafaranga agenewe imishahara yaragabanutse hariho wari yamaze kubivuga abakozi b'amakomine ntibarahembwa ubwo ntimwosanga arico catumye mubona imishahara yaragabanutse murakiraba neza kugira ngo nabo nyene higwe ingene batunganirizwa murakoze nyene iteka kuri kano kanya mwarimu w'amahaye murakoze ubunadu y'ijambo honorable Renova. Murakoze nyene iteka kumpa aka kanya naje nagira nshime umushikiranganje ku nteguro yatugiriye mfise utubazo tubiri akambere nuko haraheze igihe mu Burundi aha cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura bashiraho amatara ajya yerekana ingene imodoka zibisikanya n'uwo yatubwiye ko hari umugambi wo gusubira kubishiraho ariko barabishiraho ntibimara igihe abarundi barabigonga hari n'ababigonga baborewe none gamushikiranganje ubuhoho mwafashe umugambi nyabaki yuko bijya bintu bizoramba kugira ngo nitwe turakora ibintu tubisubiramwo kandi ari bitwara budget y'igihugu ikigira kabiri nagomba gushimangira ikibazo cabajijwe na mugenzanje Epipod avuga yuko mu minsi cya kuza bizohava bigorana yuko dusohoka iki gisagara
kubera amabarabara ameze nabi. Je ntanga karorero nka RN7 riduga rica mu Buhonga rigenda gushika mu Rutana. Iryo barabara riragiramiwe cyane kubera kuko ubu hasigaye amakamyo azana n'Igitega agendera ribomora. Nkaca mfata n'akandi karorero kibarabara uciye mu Kanyosha ufata Ruteromonge. Rijya ryo twasaba yuko bofumashiramo n'agatracteur kugira ngo karinivere hajya mu Kanyosha biragoye kugira ngo umuntu imodoka irengane. Jewe rero nashaka aduhe umuco kuri utwo tubazo tubiri azobagize neza. Murakoze nyine iteka kubona mwampaye aka kanya. Koze unaduha ijambo Honorable Joachim. Murakoze iteka mukuru n'amashira amateka y'u Burundi ku ijambo. Izo tubazo dutoyi tubiri mbanza gushima ukuntu iyi document ipanze neza, umwana wanati birapanze ripanze neza. Sinabisomye byose kubera ngo umwanya ni muto, gushira na commission ngene babikoze n'umwete mwinshi hamwe na son excellence monsieur le ministre. Akabazo mfise nabonye ikiruriro cyiza, umugambi mwiza gufasha abene gihugu bijanye na désenclaver certains coins du pays, kugura ama bus ya Otraco, gufasha Otraco. Akabazo mfise ni mbega Otraco kera yitwa gitangwa yitwa STB, Société de Transport du Burundi, hamira dugira hinduka yitwa Otrabu, ubu naho ni Otraco. Mbega yoyo ntiyunguka ko mbere wese bus zishikangira zirangijana zatanzwe n'igihugu cy'Ubuyapani ntizunguka. None izo bus 30 nizahera muzusuranye mubongera izindi. Ico ni kibazo kigira kabiri. Hariho iyi projet muraboneka ko iyi projet de loi yaboneka ko ihagaze kuri budget programme. Mbega none ariko nkuko twavyumvise muri raporo ya commission haracariho des résistances. None les résistances kugira ngo bashire mu ngiro budget programme abo ba resistant mwafitiye uwuhe mugambi? Murakoze nyene iteka kuja mu mwambaye.